Kume nuku byari bimeze. Kume nuku byari bimeze. Mankwereke. Nakucheza. Ini tamba kwanza. Numva indirimbo tamba kwanza. Ego uno munsi umukuye ibujumbura umuzana ingozi. Impamvu yihe kwanza wavuze ati ibi bintu ndabikorere mu ntara ya Ngozi? Nibaza ko impamvu ya mbere yatumye nimvira mu ntara ya Ngozi nuko nafise ibikorwa novuga bitatu byatumye nzino ini Ngozi. Ibikorwa bitatu byatumye niyumvira ino. Igikorwa ca mbere harimo ino anniversaire y'umwana wanje w'imfura. Ego Alene. Umwana ishimwe Alene Hane. Umwana novuga ko mu miseze namo postinze agafoto kamwe bene wabo bagize anniversaire. Ego hanyuma abantu bamubonye nyine baravuga ku commentaire menshi ngo arakuze ngo bamukwe ngo baranyemerera n'ibintu ntumenya no gusobanura. Rero naciye mvuga ati reka uyu mwana ndamugira anniversaire hanyuma abone ko akiri muto barakiguma abantera urwamo wa muntu narakura vy'imyaka 14 urumva ko aracari muto. Ukwiwe kunganuka. Umwana novuga Imana nyine irakora ivyayo yakuze neza ameze neza kabisa. Ya ego hama rero hama gikorwa ca ico ni cambe. Ikindi gikorwa ca kabiri muraze neza ko ikintu ca mbere duheretse kumara umwaka wa 2022. Rero sinagwagira umunsi mukuru abana biwanje umuryango wiwanje kandi nkunda kubikora kubagira umunsi mukuru ari wamenye mu ishuri nka mu felicita. Rero mfise abana bakunda nkaka kana kamaka bakambere mu mashuri bose karakubita hasi kandi kaje tugiye kwa mucarama aje mucarama kihagira gusa yagumye bu wa mbere nta muntu amuca ko ku manota uyu ahubwo rero umuhaye n'umuntu amwigisha bajya bagira kuri discours amubare nk'ikintu ncambona aje kumbwira ngo cya mwarimu wazanye ngo ibintu avuga sivyo ngo sivyo batwigishije ngo ikiba kivuga uko ukayiwe ubwenge hana bukura bagasinde. Rero sinabwaje kuba fata neza ngo dusangira umwaka mushasha. Ico ni ca kabiri catumye niyumvira dutembere tuduga imisozi duciga no hino babone akayaga gashasha nyine ahantu hashasha nawe uravyumva guhindura look. Okay ico ni ca kabiri. Ikigira gatatu naco urabona yuko lo 14 ari umunsi wa Saint Valentin umunsi w'abakundana twebwe wacu rero ba Erodise. La mama yake rero ate byume kabisa. Surprise ya nta manyanga twako. Mwe murabana ba Dani? Yego. Mwajya muvuga ikinyarwanda namwe? Yego rwose. Muzajya muvuga iki? Ikinyarwanda. Muzajya musubirira Kigali rya. Turashitsire bo sakoshi man kume nuku byari bimeze. Kume nuku byari bimeze. Mankwereke. Nakucheza.
Lucky. Irafashe. 14. Rero bakoresha umwanya media reka ndababwiye ko mumeze fresh kandi natwe tumeze neza tumaze gushika ingozi rero aho ABEL akubise surprise umukobwa wiwe yongera dukubita surprise na twebwe Chris warubize Sirene yataye ABEL ni sano ni sawa surprise y'umukobwa w'imyaka 14 iragenze neza yafashe icambere cyo curishimye sino kubwira turishimye ariko reka ndagubira ati felicitation uri mu bavyeyi bashobora kwiyumvira gukorera akantu umwana wabo yego meze kandi ukabakura mu ntara ukabazana mu yindi ntara ni muntu mbere kubatembereza nyine ndabereka igihugu yego wateguye staff nde neza ndabona abana wabazanye umwana ukibona ngene ukibitegura nta n'umwe wigize wiyumvira yuko yonavyikeka gabe aya ntiyashobora kuvyikeka kubera ko yakwije imyaka ngajyana ay kwije no munsi nyene imyaka 17 14 nako 14 nta niyo ndiko ndaraba 17 nyumvire ko ari 17 janzanga mbuze 17 ni kuvuga ay kwije no munsi rero ntiyigeze abimenya na kimwe kubera ko sinkunda kubikora cyane sinkunda kubikora sana niyo mpamvu atari kubimenya uno munsi umukuye ibujumbura umuzana ingozi impamvu yihe kwanza wavuze ati ibi bintu ndabikorere mu ntara ya Ngozi nibaza ko impamvu ya mbere yatumye nimvira mu ntara ya Ngozi nuko nafise ibikorwa novuga bitatu byatumye nzino ini Ngozi ibikorwa bitatu byatumye niyumvira ino igikorwa ca mbere harimo ino anniversaire y'umwana wanje w'imfura umwana ishimwe Alain Hane umwana novuga ko mu miseze namo postinze agafoto kamwe bene wabo bagize anniversaire hanyuma abantu bamubonye nyine baravuga ku commentaire menshi ngo arakuze ngo bamukwe ngo baranyemerera n'ibintu ntumenya no gusobanura rero naciye mvuga ati uyu mwana ndamugira anniversaire hanyuma abone ko akiri muto barakiguma bantera urwamo wa muntu narakura vy'imyaka 14 urumva ko aracari muto ukwiwe kunganuka umwana novuga imana nyene irakora ivyayo yakuze neza ameze neza kabisa ya hama rero hama ico ni cambe ikindi gikorwa ca kabiri murazi neza ko ikintu ca mbere duheretse kumara umwaka wa 2022 rero sinabwagira umunsi mukuru abana biwanje umuryango wiwanje kandi nkunda kubikora kubagira umunsi mukuru ari wamenye mu ishuri nka mu felicita rero mfise abana bakunda nkaka kana kamaka kambere mu mashuri bose karakubita hasi kandi kaje tugiye kwa mucarama aje mucarama kihagira gusa yagumye bu wa mbere nta muntu amuca ko manota uyu ahubwo rero umuhaye n'umuntu amwigisha bajya bagira kuri discours amubare nk'ikintu ncambona aje kumbwira ngo cya mwarimu wazanye ngo ibintu avuga sivyo ngo sivyo batwigishije ngo ikiba kivuga uko ukayiwe ubwenga hana bukura bagazinde rero sinabwaje kuba fata neza ngo dusangira umwaka mushasha ico ni ca kabiri catumye niyumvira dutembere tuduga imisozi duciga no hino babone akayaga gashasha nyina ahantu hashasha nawe uravyumva guhindura look ico ni ca kabiri ikigira gatatu naco urabona yuko lo 14 ari umunsi wa Saint Valentin umunsi w'abakundana twebwe wacu rero ba Eurodise la mama yake rero avyume kabisa Saint Valentin ABEL ibaye le 17 kubera ko ariho n'Imana yaduhezagije umwana ikibondo imfura yacu urumva twaciye dushima kubikora kuri no munsi tunezegwe niyo mpamvu twaje urubanza rumwe rumara 2 na 3 na 5 niyo mpamvu rero twiyumvire kuza ngaha kugira ngo tunezeranywe n'abanyengozi dusangiye n'abanyengozi hano ndafi hari amatimu dukuna n'abanyenzo TV ngira mwabonye Joachim niho yibereye hari nundi yagiye oya abe utanzanye muri byinshi kwanza ibi bintu urabitegura urumva ko bikomeye cyane atari ibintu bito mama wawe arihe
papa wawe arihe mabukwe arihe databukwe arihe uwundi muryango uri ikintu ca mbere mama wanje ari Bujumbura kandi ari karakura aragwaye namuvanye kuba ruguru ndamuzana Bujumbura ntivyari gukunda ko tuba hamwe aragwaye amazi imisi agwaye papa nawe yaritavye Imana Imana yaramwakiriye mabukwe yari umunyarwanda madama ari umunyarwanda mabukwe nawe yaritavye Imana databukwe nawe ni umunyarwanda arakuza imyaka nka 50 sinomuzana ngangwa aje muri anniversaire bugati ivyo bintu wa mwana ivyo bintu ivyo ngivyo ni ibiki ivyo nge mba mbyumva nago nge mba mbyumva urumva ko niyo mpamvu utabona abavyeyi iyo niyo mpamvu rero harega n'abanyarusako abantu badukurikirana uza wumva ngo ABEL nawe ngo akwega ngo abajene gusa ngo natwe abatama ngo ntatwibuka iyo ni nkuko utanambajije ko ikatabakinyi ba sinema bari ngaha abakinyi ba sinema namubonye Goliath yariya bandi udukinana uyu wewe nyene turabakavana oya nka ka Chelsea ko mu minsiza azova ndamuhindurira izina yake kwitwa Goliath ndamwita ingodo Nigumengo ningodo yanje. Ninga karanga muntu. Kandi ubutipe kweri wana. Nije namwigisha guterura ivyuma ariko raba yaramaze gutangwa kunsomvyego. ABEL urubanza rugira rutangure rero organisation haje akazi katanguye. Nanje kwanza mbwira impamvu utambwiye ibi bintu. Impamvu utabimbwiye ivyo njemwe neza. Sinokubwira kubera uri umunyarusako kandi abanyarusako murira baraguza gusanga wabivuze uriko uratera bracket. Wewe bana ngo ngiye ngo muri shongo ingozi ngo bana ngo ABEL yambwiye ngo umwana we azogana investing. Umwana ngo ngiye ngo kuvuga utavyume vyume. Sinobikubwira wewe. Basanga umukobwa warabibona. Aye. Yabibona naho yacaga umukati papa je simva nga. Ashaka usanga bitinye tu ukavuga ati none nimpaka munjane ingozi. Uraza abatauneri babisamanyemo babazi ngo ruguru ni ruguru ntibazi ko babona nahano heza nka ni vyiza gutembereza abana kubereka igihugu kubereka yuko uburundi ari bwiza kandi Bujumbura atariho heza gusa ahubwo ruguru ushobora no gusanga ibintu vyiza utusanga ni Bujumbura bona ko ari ahantu heza mwese mwahageze mubona ni hoteli nziza ahubwo abantu bose babanya Bujumbura zoraza kugira imanza muri hoteli Le Plateau je mu mashuri make nize Plateau mengo ni siniya oya Plateau batanga injya Plateau ni nzenye plan nki plan inzu plan inzu tonayo to imbugita yani ni plan inzu ifatanye n'imbugita bifata bikaca no imbugita singiyi ntubona ko ba zimbugita umengo nibiyiko na hantu heza mucamake kandi umwana nawe ndazi ituraganira ariko ndazi kwaza kubiryohererwa kuba namuzanya ahantu heza afite fresher kandi ari ruguru bijya bintu rabanyabujumba bibaza ngo sinja ruguru ngo ni ruguru ugasanga ahantu barahapinga ngo ni ruguru nashaka nsigure gatoya ikintu gituma ahantu hitwa ruguru uzi impamvu ino iwacu mu Burundi uvuye Bujumbura ukazi no mu ntara bahita ruguru nukubera ko twebwe Bujumbura tumeze nk'ababa mu Kinogo tubepfo kubitanganye kepfo mu mwonga none tukava mu mwonga duka hejuru mu gihugu hagati niyo mpamvu baca bahita ruguru ugiye mu Rwanda nta ruguru habaho mu Rwanda hose ni mu Rwanda kubera ko Rwanda ni misozi yose ni mu misozi urumva nabyo wango ngiye ngo hepfo ngo canke ngo ngiye reka aba bino bazava badukorokerako nabo nyene baje bavuga ati ndamanutse bazava batugwa oya baje bavuga ko bamanutse hari umunsi isi zo kwinyiganza gatoya baci nka bimwe byo muri Turiki twe twoca dupfa uhungurukiri wacu tugwako ABEL neza urubanza rugira rutangure ndabona ivyishimo ni vyinshi kuri wewe ndetse no ku muryango wawe yagiye guhindura impuzu hari ikintu rero nshaka abari ko baradukurikirana batahure ABEL neza umuryango wawe ikibanza cakangaye mu buzima bwiwe cambere Imana cya kabiri oya warubazije ngo umuryango wanje ndawuha ikibanza cakangaye wari kutumbwira waruvuze mu vy'imiryango bivuze no mu bikorwa nkora nibiki ariko mu bindi mu bisanzwe mu bibereho yacu Imana niyitangura cakurikira imiryango nuko kimeze reka rero duhereze umwanya systeme ndazi nka cameraman yatangwe vuga ati jya gato ni systeme nta yindi nibaza ko washoboye kumbaza ivyadutiranije nga isi yareka twicare abashitsi bicare hari iryo mwanaze harimo batuzimane tunwe tujye ahano turaza kunezerwa ndababwije ukuri tujye tunezerwe dutambe hama kandi Dani Dani arino nawe mukanyaraje ari guca amahera kundi note asigaye we nabonye butike yicara asigaye kundi note mo nawe mukanyazo bari nga rero nawe ntuze kwibagira no kubaza ujya mwana ujye yiyumva namara kugira hajya nabandi ujye babibona byo twatunganije nga nivire mu gahungu nikandeka uri inde wiwe bitiya na musoda numusirika uri ntuze uri ikiwe
umwana wa Dani Dani burya se umwana ngana nka wewe yishinga kujya abana Bujumbura wewe peti yangu uri umuhungu wiwe wewe we uyu umwana wa Dani abeli byase hari n'uyundi n'uyu wa uyu 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 ko ari karinyegeza canke nuwo yavyaye hanze ngo hado mama wanyarino undi yagiye gufasha madamu kwambara twamye dufashanya numwe mwakorana ntuzamanya ugira mu mugirire surprise nta manyanga twakora mwe murabana ba Dani mwajya muvuga ikinyarwanda namwe yego rwose muzajya muvuga iki ikinyarwanda muzajya musubirira ikigali ryari